Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ni Hejuru TV. Uyu mwanya w'amakuru agezweho mu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu turi kwigenekezo rya 23 kwezi kwa kane 2025 aho tugiye kwibanda ku makuru atandukanye harimo politike mu ntwaro hamwe n'umutekano. Reka imbere yuko tubageza ko ingingo nkuru tuza kwibanda ko muri aya makuru tubaramutse mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye bigize umugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko icubumanuko icuburengero hamwe n'uburaruko bari ku migabane ya kure ubwo turavuga Aziya, Australia, Uburaya hamwe na Amerika. Mwese turabahaye ikaze. Abo mu Burundi mwese namwe turabahaye ikaze, abari mu ntara no mu bisagara mwese rero ntimucikwe n'aya makuru. Javendera ko buca rero ibintu birabandanya kumuhindukirana iwe ubu noneho ikigezweho nuko yoba yahinduriwe abamucungera umutekano atabimenyeshejwe ndetse bahabwa itegeko rikomeye cyane ryaturutse ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Muri amakuru mugiye kumenya byinshi bigiye bitandukanye kubihejeje kumushikira Ministre canke umushikiranganje wa mbere Javendera ko buca akaba yabuze amahoro. Ntuciko rero niyo ngingo ya mbere tuza akugarukako. Tukaba dufite rero n'amakuru menshi harabana n'abasoda barokotse ryasanganya ry'ubwato bwa gisirikare muri Tanganyika, tukaba twari bagejeje ko ndetse mwarabibonye ariko hari amakuru mashasha yo bahejeje kuja ahabona. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezeho. Inyuma y'ivyo yavugiye mu nama nshingamateka mushikiranganje wa mbere General Javendera ko buca batazira Ndakugarika aherutse guhonderwa abacungira umutekano atabimenyeshejwe. Benshi bakibaza bati yo bagiye guheza nka Alengio Mebunyini. Aya majambo yashikirijwe na Leonidas Atungimana mukuru w'umugambwe PPD girijambo akaba yaranahoze ari n'umuvugizi wa President Nkurunziza mu kiganiro Fokode yobe yaratunganije kuwa gatandatu heze ari ku igenekezo rya 19 ukwezi kwa kane 2025. Ne kiganiro cagarutse cyane ku kungena inzego zirongoye igihugu zikorana mu gihe umushikiranganje wa mbere aje imbere y'abashinga amateka akabona atagira inyishu ku bibazo bimwe bihanze abarundi, ahandi naho ukamengo siwa atwara abashikiranganje. Ico kiganiro cari catumwemo Honorable Agatori Rwasa, Honorable Leonidas Atungimana hamwe na Pacifique Nahazwe. Tukaba tugiye kugaruka ari bikuru vyavuzwe ku bijanye n'imigendere y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere niba utarabikurikiye, dore ko ivyo biganiro ibice bibiri biri kuri iyi chaîne yacu ya YouTube ya Hejuru TV. Leonidas Atungimana yamenyesheje ko mu ntango y'amabanga yiwe umushikiranganje wa mbere General Javendera ko buca yashatse gukora nkuko yakora kiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'itembere rusange, ariko ntivyamukwiriye. Yagwije ingendo mu gihugu atangura kubwira abakozi ba leta ko ibintu bihindutse ivyo gufyina birangiye. Iyo ngendo yaranateye ubwoba President Ndayishimiye acarondera intumwa atumwa ko Javendera ko buca abumenyesha ko adakeneye gusubira kumwumva ayere mu gihugu amusaba kugabanya amajambo menshi. Cokero niho Javendera ko buca yatangura kunuma ingendo mu gihugu hagati ziragabanuka cyane, abarundi batangura kwibaza ivyashikiye uwo benti bita Ndakugarika. Leonidas Atungimana muri ico kiganiro amenyesheje ko ikindi kibazo cateranije Ndayishiminanira ko buca ari ikibazo c'igitoro. Javendera ko buca akaba amaze kubona ko igitoro cabaye umuzi w'ibuye naho umukuru w'igihugu yavuga ko yacifatiye mu minwe. Yabare hano yagira ati ukuboko utari buce urakuramutsa. Ndira ko buca yasavye ko boreka ishirahamwe Interpetrol rigasubira kuzana igitoro. Ndayishimiwe yabonye ko Ndira ko buca abaye uwundi bunyoni. Leonidas Atungimana akaba avuga ko President Ndayishimiye yaciye amategeko umushikiranganje w'igitoro mubwira ko atacu azosubira kubwira canke kubazanira ko buca mu bijanye n'igitoro. Leonidas Atungimana avuga ko iyo ngendo yo kwimandira ko buca ko agaba abashikiranganje itagarukiye kujejwe ibitoro gusa kuko mu nyuma
batandukiriye abandi bashikiranganje. Tungimana iyo abashikiranganje bandikiye umushikiranganje wa mbere basaba ko abaha umurongo bogendera ko canke directive ku bibazo bitandukanye kuyera boheza bagaha igopi ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ntabwo ari umushikiranganje wa mbere haza akavyishura, umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu niwe aca yihuta kwishura agategeka n'umuyobozi mwishikira kwa Javendera kubuca uko yishura umushikiranganje. Leonidas Tungimana yavuze ko ryizijyanye ishu zandira kubuca mu nama cenga amateka zidasigura ko dafise inyishu ziwe, ahubwo yanze kwishura ivyazi ko vyategekewe ahandi. Leonidas Tungimana akavuga ko burya ari uburyo bwa manifestation Javendera kubuca ariko arashira habona ingene afashwe nabi. Hari umugambi wandayishimiye gukura Gervais Ndirakubuca. Leonidas Tungimana yavuze ko Varisito Ndayishimiye yigeze gufata ingingo yo kubuguza Gervais Ndirakubuca. Tungimana akavuga ko umukuru w'inama nshinga amateka General Daniel Ndabirabe ari we yamuhanuye ati urabona uherutse gukura vuba bunyoni hamwe woca ukura Ndirakubuca nawe abantu bovuga ko ari wewe udashoboka ko bikunanira gukorana n'abandi. Ndabirabe yoba yaranone Ndayishimiye ko yorindira amatora y'abashinga amateka yimirire akabona gushinga iyindi leta. Tungimana yavuze ko vyageze aho Gervais Ndirakubuca ashaka no gutanga imihoho, ariko nawe yibutse ko mu ntwaro ya CNDD-FDD utanze imihoho uri mu gihugu ushobora guca ufatwa ugafungwa. Ni gutyo Gervais Ndirakubuca yahisemwo kuguma mu mabanga asanzwe afise yo kuba umukuru wa leta y'u Burundi, naho ubona ko yambuwe ububasha bw'umukuru wa leta y'u Burundi. Leonidas Tungimana yavuze ko n'ubu ibintu bitoroshe kwa Gervais Ndirakubuca na cane nko kubona aherutse guhindurirwa amucungira umutekano bigakorwa atabajijwe ndetse atana kimwe abigizemwo uruhara nko kubisabira, dore ko umushikiranganje wa mbere abafise ububasha budasanzwe inyuma y'umukuru w'igihugu. Nk'uko rero tegeko vyemeza ni vyinshi rero biriko biraba kuri Gervais Ndirakubuca muri iyi minsi uriko havugwa ko ari mu mazi abira cane, ndetse bikaba vyerekana ko agowe cane inyuma y'uko rero asigaye aboneka gakeyi imbere y'abenegihugu n'imbere y'abashinga amateka, bikaba bimubana ibibazo mu kwishura ibibazo aba yabajijwe ntagire ivyo yishuraho ku makuru rero abariko arasabwa ntayatangweho. Murumviriza rero ko vyinshi bigiye bitandukanye biriko biraba n'inkuru tuguma gukurikirana hafi kugira ngo tube tubagezaho bishasha biba bigezweho ku mushikiranganje wa mbere wa leta y'igihugu c'u Burundi. Yari makuru rero hari abamenyesha makuru babiri bahagaritswe umwanya mutege hariko haraba imyiyerekano i Bujumbura. Byabaye kwigenekezo rya 21 Ndamukiza 2025 iri kwizerana Masudi Mugira neza abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Bonesha FM hamwe na Nderagakura barahagaritswe ku muyinga mukuru uyu wa mbere mu kinambura ruko bw'igisagara ca Bujumbura. Bariko barakora inkuru ku bantu rero bagiye kugariza ku cicaro cishiramwe ryo kuziganya no kuguranana, hakaba haheze amezi menshi ryugaye. Kabari kuri rero ku mugoroba cyo kimwe n'abashika 50 bari muri iyo myiyerekano bari bahagaritswe mu gihe inzego ejwe umutekano zahashika. Abamenyesha makuru rero bari bagiye ahabereye ico gikorwa cyo kuyamiriza ibigarwa ritamenyeshejwe ry'ishiramwe ryo kuziganya no kugurana na microfinance Ineza riri mu Carama. Iryo shiramwe rero rikaba ryugaye kuva muri nzero uyu mwaka, riragirizwa n'abanywanyi baryo kuba tabasubije amafaranga yabo bari babikijemwo. Ku bwa benshi rero mu babibonye abakozi bigendereza n'igipolisi bugarije vyihuta ico gice bafata abantu benshi muri iyo myiyerekano hamwe nabo bamenyesha makuru babiri, bose rero baciye bajanwa muri komisariya nkuru y'igisagara ca Bujumbura yahoze ari ibiro vyo kurondera inkozi z'ikibizwi ku bukozi bw'ikibi mu kubaza abajanyweyo. Amakuru rero ava mu begereye iyo dosiye akaba amenyesha ko indongozi zagirije abamenyesha makuru ko zaje kurondera amakuru zitabanze kubimenyesha baharongoye, kuba rero bahashitse vyabombwe nk'uko baba bafitaniye ubucuti nabo bari mu myiyerekano. Ku mugoroba rero niho ubujejwe igipolisi mu gisagara ca Bujumbura ategeka ko barekurwa ngo ntihakagire usubira gukora nk'ibi, na cane ko amatora yegereje. Niko yavuze nk'uko abari aho babishikiriza akabagabisha abari mu myiyerekano cyo kimwe n'abamenyesha makuru. Ihagarikwa rya buri kwizerana Masudi Mugira neza ryatumye habana imyidogo mu bamenyesha makuru bo mu Burundi no mu makungu. Ibi rero bikanamiza abamenyesha makuru bibandanya kunyuka kuko ibi bibaye mu gihe ivyo gutangaza makuru mu Burundi biri mu bihe bigoye. Byakeze rero
menyesha makuru benshi barafashwe baratotezwa bituma n'abahunga igihugu bisanzwe bwo gutanga amakuru bwaragabanutse cyane kuva muri 2015 kandi ibihe by'amatora byama birangwa n'itotezwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Benshi mu menyesha makuru baratswe uburenganzira bwo gukora, abandi baratumwa ko inshuro nyinshi n'inzego zigendereza. Abajejwe ibyo kumenyesha makuru bakaba basaba ko hoba icuka ciza ku bamenyesha makuru, ico kikaba kidahara mu biganiro vyiza cyane muri iki gihe himirije amatora y'abaje n'abo bakomeye ategekanijwe muri ruheshi 2025. Naho Igitega ho hatowe ikiziga c'umukenyezi kiboshwe mu ruzi ruvyironza mu Giheta. Ari kwigenekezo rya 20 Ndamukiza, igisiga c'ubwigema kiri muto yitwa Nadine Bukuru caratowe kuwa gatandatu tariki ya 19 Ndamukiza mu ruzi ruvyironza ku nkengera z'umutumba Bihororo muri komine Giheta hagati mu gihugu. Nkuko bivugwa rero n'ababibonye, umukenyezi yoba yaraboshwe imbere yuko hatabwa mu mazi, ibimenyetso vyerekana ko yoba yarantigishijwe umugozi mu muhogo. Umukuru w'umutumba Bihororo ni Pierre Nzisabira yademeje ayo makuru, yamenyesheje ko uwo mwigeme yari yavuzwe irengero kuva kuwa 17 Ndamukiza nyuma yo kwibaruka abanje gukorwa mu bitaro bikuru vya Gitega. Ikiziga c'ibiro carajanwe mu buruhukiro bw'ivyo bitaro kugira hatkorwe amatohoza. Hari igipolisi rero catanguje amatohoza ariko uburyo yishwemwo icatumye yicwa hamwe n'abamwishe ntibiramenyekana gushika ubu. Inkuru rero yatumye benshi bibuka urukurikirane rw'ubwicanyi rw'abarwa irengero rutigeze bisigurwa muri iyo ntara ya Gitega. Inshuro zitari nke ibyamakuru SOS Media Burundi cyaragiye kiratanga n'amakuru y'ivyabaye bisa n'ivyo biziga bitowe mu mabarabara, mu mashamba canke mu nkengero z'amabarabara, bimwe biboshwe ibindi bikataguwe. Mu mwaka wa 2024 bamwe mu banyagihugu rero n'abakurikiranira hafi bibera mu gihugu bari batangiye kwita Gitega intara y'ibiziga kubera ukwiyongera kw'ibiziga bitorwa ariko bitagira insiguro. Izina riremereye ryerekana amakenga ku mutekano muke uguma wiyongera kandi atavyavuye mu matohoza bitangwa. Amashirahamwe rero aharanira agateka kazina muntu azaba kuba ukurikanura gusumba mu matohoza kurwa hanagwamwe no kudahana kubwa benshi rero buri kiziga gitowe ntigitangirwa insiguro kiza kongereza umwiheburo mu banyagihugu babona ko bahebwe. Tubandanirize kuri iyi nkuru ivugwa cyane Makamba. Hari umusore yaciriwe gufunga imyaka 10 yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu inyuma y'amajambo avuga ibintazi. Umusore aturuka mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi yaciriwe kuwa gatanu heze imyaka 10 yo gufungwa na sentare y'inkuru y'igihugu ya Makamba yagirizwe icaha co guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu wa Reverend Kuri, munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'umutekano w'igihugu. Urubanza rwabaye mu mwiherero ku mvo z'umutekano w'igihugu nkuko byashikirijwe n'abajejwe ubutungane. Ugora amakuru yacu bivuga wagirizwa ico caha yita ko ari imbonerakure, yoba yavuze ko azi abikekwa kuba baragerageje kuroga bakoresheje ishano. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe yoba yaremeje ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye afisemwo uruhara. Uwo musore rero akavuga ko ari umupfumu, yemeza ko ubumenyi muri vyo yabukuye kuri sekuru bikuzuzwa nuko yakwiye mu gihugu ca Nigeria. Yoba yasiguye ko ivyo avuga ari vyo yeretswe. Ntaho muburanira ntaho ukurikirana urubanza kuko yarengutse ari wenyine atawumuburanira, kikaba carateye n'impungenge abaharanira agateka kazina muntu. Aririra imbere y'abacamanza yagaragaje gusigura ko ivyo yavuzwe vyari vyavuye gusa ku vyo yeretswe ariko ntivyanyuze abacamanza. Sentare yavuze ko ayo majambo yahungabanije inzego z'igihugu hamwe n'agateka k'abakenyezi k'abategetsi bakuru. Urubanza rero rutarimwe umuco rukaba ruvugwa ko vyinshi kuko nta kintu na kimwe c'icemezo cerekanwe kandi nta na kimwe cerekanwe coba cashikirijwe n'abantu bavuga muri iyo dosiye. Kuba urubanza rero rutabayemo umuco agatangwa n'igihano gikomeye bituma benshi babivuga ko vyinshi. Mu gihe rero bamwe bashima ingingo yo gukingira inzego z'igihugu, abandi bo babona ko ari uguhonyanga uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro nawe coba kije mu mvugo itaryoshe. Indiro vyabaye bisa n'ivyo vyateye amakenga kuko si ubwa mbere umunyagihugu yagirizwa ivyumviro bijanye no guhungabanya ubutegetsi kuko mu kwezi kwa Ntwarante 2024 hari umukozi wa leta wo mu ntara ya Rutana yarahagaritswe azira ko yasangije abandi reresi yamiriza uko itunganywa nabi ry'igihugu rimeze. Muri imyandagaro rero uwo mwaka nyene hari umwigisha yari yahagaritswe
hagirizwa gutyoza inzego ku mbuga ngurukana bumenyi bose ruko ari babiri bari biyamiriza imanza atarubanza rukurikije amategeko ururimo. Ivyo vyabaye rero hamwe n'ibindi vyakurikiranywe na SOS Media Burundi dukesha inkuru vyerekana ko ibintu bandanya bikomera mu bijanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro hamwe no gutanga umwanya wo gushikiriza ivyumviro vyaba bijanye na politike birimo ibimenyetso canke ibintazi. Duhereze rero imakamba mu Kayogoro hari hagarikwa n'ihunga ry'abanywanyi ba CNL nyuma y'iboneka ry'impapuro zitagira imikono zicyoza ubutegetsi. Hari kwigerekezo rya 17 ndamukiza 2025 icuka kibandanya kiba kibi muri iyi minsi muri komine Kayogoro intara ya Makamba nyuma y'uko rero hatorewe impapuro zitagira umukono zitirijwe mu rwi utazwi wita Burundi Liberation PDF abisezerano yandiko zitagira umukono zarakwiragijwe mu bice byinshi bya Makamba na Rutana ziyamiriza gutaganira mu nzego nkuru za leta y'u Burundi zikavuga ko hashobora kuba igitero. Mushirano w'ivyo rero abanywanyi babiri b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL ni Gatori Thierry Ndayishimiye Thierry barafashwe ku munsi wa mbere n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'imbonerakure bafashijwe n'urongoye igipolisi muri komine Kayogoro nubwo arizo mpapuro zitazwi iyo zaturutse mwikeko waguye byihuta ku banywanyi b'umugambwe CNL. Ifatwa ry'abo bantu rero rikaba rije mu gihe hariko haraba igihuhusi co guhagarika abanywanyi bo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu bice vyinshi vy'igihugu. Indongozi z'u Burundi zikaba zagirizwa guhagarika abanywanyi ba CNL co kimwe nabo mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri ivyo bikorwa rero hakaba harimo kuboreza igufa kunyuruza hamwe niburabuzwa mu butungane. Abanywanyi benshi bamenyesheje ko bakorewe amabi yo ku mubiri no ku mutima igihe bafungwa mu ntumbero yo kubatera ubwoba bakanabategeka guheba ibikorwa vya politike. Kubera ubwoba rero bw'umutekano wabo bandi batatu b'abanywanyi ba CNL niyo ngabo Terence arongoye CNL muri zone Mugeni ari Nyabenda Filimene na Jean Berkimas barahunze bose bakaba bariko bararonderwa n'imbonera kure bikora Imana Martin Nsabimana Pierre bafatekanije n'indongozi zaho. Buke rero bwaho kuwa kabiri ku mutumba Kigaza zone Dunga harabaye inama yari irongowe na Yandwi Desho arongoye iyo zone mbere y'abayubahe batazira baba arongoye uwo mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Babibonye rero bakemeza ko iyo nama yari ifise intumbero yo gutegeka abantu gushakisha no kurondera abari muri CNL. Ivyo rero bikaba byarabandanyije gutera ubwoba bukomeye cane. Uko imyaka yera rero ihagarikwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'amabakorwa byariyongereye cane kuva basubiriye gutoga umuhisi Pierre Nkurunziza bashiramwe haranira agateka kazina muntu yama yiyamiriza amabi akorwa n'inzego z'umutekano mu gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanywanyi ba CNL cane rero bakaba baterwa ubwoba ko bashobora kwicwa bategeka kwinjira mu mugambi uri ku butegetsi ku nguvu. Umutekano uracari muke cane muri komine Kayogoro aho abanywanyi ba CNL bavuga ko bariko barahigwa nk'inyamaswa bikagakorwa n'abarongoye inzego z'umutekano basaba ko umutekano wabo wokingirwa nk'abandi banyagihugu bose. Turakengurukije cyane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kuri ya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo nimucikwe n'ayandi yose tugenda tubategurira kandi tubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu. Jonda subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana bahezagire basubira kubagezaho ayandi makuru avugwa mu bisata bigiye bitandukanye.